nk'uko twari twayibabariye murabona ko nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe murabona rero defile yamaze gutangura. Imbere murabona ko hari rero urwandiko rwanditse ko icivugo cy'uyu munsi mukuru naco kikaba ari tukura amaboko mu mpuzu tugira urunani mu rugamba rwo gutuza ubukene. Inyuma y'abafite icyo kivugo murabona ko hariho abo muri Kosesona rero inyuma yo gushinga urunani Kosesona rwatumye amasendika y'abigisha akorera hamwe aca yigira inama yo gufasha abigisha kuva mu bukene. Kosesona rero ibicishije ku kigo Fonds Logement pour Education ngo carashinzwe ico kigo Fonds de Logement pour Education ngo cashinzwe n'amasendika ubu abigisha bamaze kuronkamwo imiliyaridi zirenga 60. Muri izo miliyaridi zirenga 60 intara ya Cibitoke ikaba imaze kuronswa nayo nyene mu masendika imiliyaridi zishika 4. Urumva yuko intara ya Cibitoke ari iya kabiri. Ayo masendika rero ahurikiye muri Kosesona akaba aheruka gutanguza umugambi wiswe mwigisha gira huba wubahwe, aho abigisha bamaze kuronswa uburyo bwo kubaka amazu menshi cyane. Kosesona oye! Kosesona oye! Nabingene abigisha bashajije ubu nta yegeregere, ibintu byose birapanze ku murongo. Augustin, oui, irabire harya usaba umugabo mugasasha ehera bingene basa n'ubucubi bari nabo muri presidence abakora mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Bandanya turababona mukenyezi j'imbere kabisa, ubona ko abakenyezi bahawe ikibanza gikwiye cyane mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu. Inspection Générale de l'État nabo nyene nabo mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu bakabo kono badutse aba bafasha rero ibyaje biduha amakuru ya communication nibo bahita bakaraba yuko niko bigora ubuhinga ngurukana bumenyi. Ego ministère de la fonction publique et du travail. Augustin, Sibisanze nabo nyene nako baje bambaye umwambaro mwiza cyane bose, kanatsinda n'umushikiranganji abarongoye nabo nyene yaje guteka bino birori. École nationale d'administration ENA waro kugira ngo banagure les fonctionnaires ntibaze bahava bagungese mu mutwe. Yozefu hakurikiye cabinet du gouverneur, aba n'abakozi bakora mu biro bya buramatari w'intara ya Cibitoke. Hanyuma amakomine akurikira iri komine Buganda, komine yakiriye bino birori. Hanyuma murona Bukinanyana bose baje bambaye umwe wese ikomine yose umwambaro wayo. Komine Bukinanyana ihanuriwe na intara ya Kayanza hariya ku Kibira. Mbe wa mushikiranganje navuga muri komine uyinyene tugezemo ya Bukinanyana. Komine
komine Mugina ngabona ndabira ariko arakungumura ndabe ko noja ku mwaka k'ibigori yego komine Mugina ngabo kandi harya si ibyo gusa yego hanyuma bafite imvugo bisangije kandi niho hava inoro nyinshi inzahabu nyinshi aha bavuye ngaha baca bagenda kuraba inzahabu yuko zapfuye barumwe rya kaburimbi rishika ku mugwa mukuru w'iyo komine kanatsinda urabona ko bashajije ntaco buza kwiryo barabara barironka mu Buganda Bukinanyana Mabayi Mugina Rugombo nabonyemwo hamwe na Bukinanyana ni zitandatu zose hamwe bararangije ubu nawe acahazane gaturabe bajya ni association femme noire naco bikubarira raba faso ni umukuru w'igihugu yego urabona ko harya arabibona barya anya ishira hamwe femme intwari abo rero batambuka nk'intwari koko abo n'igihe urugamba aho umunsi mukuru w'abakenyezi baje bambaye neza urabona ingene bashajije gayotsi igitangaza gutambuka naho nk'intwari ivyo gutambuka nk'abasirikare ntibavyigishwa barabizi wanabonye kera nabibonye ingene batambuka ucubona yuko urabona baratarona yabita gutarona abo kandi rero bakwiriye mu gihugu cyose cy'u Burundi mu ntara zose z'u Burundi iryo shirahamwe femme intwari ryaramaze gusasagara ntiworaba intwari nizirambire hariya ninde ize bati barezi namwe baregwa dukura amaboko mu mpuzu tugira urunani mu kurwana urugamba rwo gutuza ubukene bitwaje cya civugo nyamukuru cuno munsi nico gituma bacita icivugo ego c'uwo munsi mukuru urabona yuko ubushikiranganji bw'indero nibwo bushikiriwe aha hashikiriwe bande abo mu bushikiranganji bw'ubutungane nababonye ndabonamwo bamwe mu batunganiriza bene gihugu ubushikiranganji bw'ubutungane rero mbere hariya ndabonamwo umushikiranganji w'ubutungane Yozefu yaje kwifadikanya oya yararahiye ararengwa yego ivyahora imagera vyarageruye ubu no gushira mu ngiro amategeko umushikiranganji w'ubutungane yagize ati ndihagurukira nje gufasha nje gushigikira abakozi dusangiye ikivi oya amaze iminsi no ku kivi agenda atembera araba mbere hari abo yabahaye yakebuye hanyuma n'ibyo rero uyu munsi rero baje kugira bati tugiye kubibandanya mpaka mubone ko ubutungane busigara ubutungane nyine hakurikira tirage d'enfant ni ikigo gifasha cyane gose ngaha mu ntara yacu ya Cibitoki kugira ngo abana batagira imiryango bashobore nabo nyene kubaho Augustin ego negitangaza aba bantu bo muri SOS rero uretse yuko bafasha abana batagira gifasha ubu basigaye bijukiye kubafashiriza mu miryango bakaba basaba yuko imiryango yoshigikira imigambi y'ikigo SOS koperative Vaso rero ikaba ari koperative nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi nawe nyene asanzwe arimo kandi ari nawe mbere yayitanguje naba ingene bamerewe neza ego no kuvuga jewe ubwa mbere ndayibona ego yari umunyamabanga mukuru nkagira ngo yitwararika cane cane permanence bati ahe muri meri ya Bujumbura ibikorwa n'icubahiro no munsi ego niwe yishikira ku kivi simpampe mpande bakorora ibi ni nyene icubahiro kandi urazi igico ntigisangira abangaba nyene icubahiro yayitanguje nayo nakubare ntujya mutamana yambaye ntiyapfuye kuwambara wari ufite impamvu Vaso nk'abari kumwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu era koperative Vaso rero bararima pacuri ni igiterwa njabukamazi bakarima imboga ingano ibigori ivyo byo twaramwiboneye n'icubahiro
umukuru w'igihugu cyacu Burundi ariko yifatikanya nabo mu kubisoroma iyo nzira. ariko umenye yagira ati harya mugenda muvuye ku kazi mugaca mwihinda mu bunywero muja kunywera n'amafaranga mutagira mugende ku kivi murime ibishobora kubatunga ahubwo valorisation du sol. Aha rero n'abanyagitega ndabona hari ingurube ifise ivyana byinshi cyane gose sinabiharuye birashika 10 eherabasha abo ni vaso y'Igitega aho nyiri cubahiro umukuru cyacu Burundi wabonye avuka wabonye unaho ehesha vaso meri nabirya foto ehesha pour une ville propre et productive valorisation du sol meri kwatije safi naye nazalishi safi kera bavuga ngo wize ngo akirisuka ariko urabona yuko na nyiri cubahiro Swahili yananiye gusoma n'iminsi bati Bujumbura baducanze abo muri meri baducanze bashiramo igiswahili aho ni Makamba eka nibaza ko mu ntara zose bariko baragerageza aho ni Makamba mu ntara zose bariko baragerageza ariko Makamba niho batanguriye Koperative Vaso oye Koperative Vaso oye Koperative Vaso nguvu Hona none Zamurara bariya hejuru hariho umuntu mwambaye cyo kwinde yo nasho kabisi Koperaması abatanga amanota y'abadefira nibaza ko bamaze kubona yuko Koperative Vaso ariyo iyambere Koperative Muramvya heraba amakaroti imboga amashu heraba ivyamwa byo gufungura yoze heraba yoze nigitangaza nibaza ko ayo mashu mudayasubiza inyuma muze kuyadusigira natwe Koperative Vaso y'Imakamba wumvise yahinde aha wumvise ngo yitwa ivyo bari mayoze ibi pacuri ibigori ibigazi imyumbati barorora inka barorora impene n'ibindi ehera baje bazanye ibigazishi harashavye aho sha ehesha Vaso viva Vaso viva ntivyoroshe kabisa nakurahiye nigitangaza ehera bariya naho haje Vaso Kirundo rero bagira bati dushigikize ibikorwa leta mvyeyi leta nkozi Kirundo isubire kuba ikigega cy'igihugu yego cyane nubundi n'amazi abagirira nabi imvura ntigwe neza ahandi camye ari kigega jenga bishobore kuvomerera oya bazovombera birashoboka Vasonde abakuza kivi b'imwaro abanyamwaro oya si bamwe bakunda amafaranga ni abanyamwaro b'abavaso hakurikiye nde Koperative Sangwe amakoperative Sangwe rero ngaha mu ntara yacu ya Cibitoki iyo ni Musaga ahagaze neza ariko aba nabo Musaga na Kinama Koperative Sangwe Musaga na Kinama oye nabo muri Kinama na Musaga baje nabo nyene kwifadikanya n'abanyacibitoki defile irarangiye na kundi defile irarangiye ubu rero tuca dukurikiza rero porogaramu nk'uko bayiduhaye